bakunzi bimbonesha kure Dikobu TV n'ijwi ry'abarundi bo mu mahanga ndabaramukije mbahaye nikaze muri kino kiganiro aho turi kumwe na Miss Dilla ndakuramukije kwa ikaze muri kino kiganiro. Amahoro cyane murakoze kunyakira. Ego. C'est un plaisir pour moi kwakirwa muri la diaspora. Okay, karibu cyane. Mbega Miss Dilla hari abumva ngo Miss Dilla mbega amazina yawe naya? Amazina yanje ni Ishigikira Gaela, bamwe bakunda kumubagara Miss Dilla kubera niyo kitwa nsigaye kisuru. Ariko amazina y'amavuko ni Ishigikira Gaela. Ego. Nigeme itonda kundana gusenga. Ego, turagushimiye cyane tugahaye ikaze muri wewe uheruka mwihiganwa Miss Teen Universe yabe Johannesburg mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Mbega wewe iryo higanwa wabibonye gute? Ryari higanwa riryoshe cyane. Ryari higanwa rimeze neza cyane, li très bien organisé. Nkuko bivuze ryabereye muri Johannesburg, mugabo nkishika muri Johannesburg baratwakiriye kugira ngo bazo kudutwara muri Kimberley kuko niho competition yose yabereye. Competition yose yabereye muri Kimberley yari competition iryoshe cyane, narahakuye experience nini ya cyane. Nara diaspora narabonye ko iri present yarakiriye. Wow, naho nyene mbere ndagushire mu gatoya diaspora. Ego. Y'abarundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo bakwakiriye gute aho nyene gusa? Novuga yuko banyakiriye neza cyane kandi merci beaucoup, banyakiriye neza cyane. Je nabo bari bamperekeje barashoboye kutwereka yuko la diaspora ishigikira umurundi wese agiye mu kindi gihugu cyo hanze, kandi vyarekanye ko la diaspora nayo nyene iri très active kandi ishigikira abarundi bose mu byo bariko barakora mu byose. Novuga ko ndayishimira cyane yakoze kuzankurira byose, yafashije muri voyage yanje. Novuga ko ariyo ya mbere noshimira cyane. Ego, tugiye rero kwiganwa nyezina, iryo higanwa mwahuriyemo n'abandi. Iri muri higanwa twari ibihugu 38 dushizemo l'Inde, l'Afrique du Sud nayo yariyo, la Russie, byari ibihugu byinshi cyane, l'Amérique, la USA, UK, byari ibihugu byinshi. Kandi bifite imico itandukanye n'amakitiyo hatandukanye. Wewe kubwiwawe wari usanzwe witaba ayo mahiganwa, wari waserukiye Uburundi canke wari wagiye giti cyo wasenze? Naserukiye igihugu canje cy'u Burundi. Yego. Nagiye biserukira, nagiye kugira nerekane yuko le Burundi existe. Kandi le Burundi rafise abakobwa beza. Kandi ryari rya mbere ngiye mu competition nkayo onya kwera aha mu Burundi naye muri competition ya mina yagiye muri competition ya Miss TFL ndashobora gutorwa muri iyo competition bishaye nkanandi mahigwe yo kuja muri iyo kubandanya kugira ushobore kuja muri yabaye intuze Miss Teen Universe. Ego. No kuvuga rero wewe ryari rya mbere winjiye muri iryo higanwa hari ariko warusanzwe waragize amahiganwa ngaha mu Burundi. Hariya anyo wavyitwaye mu gute, wabonye bimeze gute? Hariya novuga yuko cyari kinjanye na cyane hari gupromoting Burundi bwacu, hari gupromotinga Visit Burundi. Novuga yuko naringiye kwerekana imico y'u Burundi, naringiye kwerekana la culture du Burundi, imico y'u Burundi, akaranga ku Burundi. Yego, nkuko vyamye bituranga kuva kera na yindi. Naringiye kwerekana yuko Burundi burahari bufite imico itandukanye, bijyanye byose muhora mubona ku mateleviziyo bariko berekana nk'ama costume nationale yanje ndibaza mwarayibonye. Ego, yari icafye ko la carte du Burundi inyuma mwarashoboye kuyibona. Baravyapresse cyane n'abari hariya anye kuko baravuga ati hariho nawo wabwira le Burundi bakavuga ati le Burundi c'est quoi. Ntayo bazi. Mugabo cette fois wewe kuri iyi ncuro warashoboye kubereka Uburundi ko bubaho. Ego, nabetse ko le Burundi rahari kandi c'est un pays ifise n'ama culture kandi ifise n'ama n'imico n'akaranga. Uravye rero ikibanza waronse uracishimiye? Ndacishimiye cyane kuko ntabwo naringiye à titre personnel, naringiye promotinga Visit Burundi. Ntarugiye kubwawe gusa? Oya, sinengiye kubwanje gusa, naringiye kubw'igihugu canje ko nari nkeneye kupromotinga. Kandi ikindi naco ndabishima cyane kandi byarandyoheye cyane guparticipa muri iyo competition ko byatumye mpagarara nk'umurundi kazi mu mico n'akaranga k'igihugu cacu, amaculture yacu nashoboye kubihagararamwo nshimitse. Byarandyoheye cyane ko baravuze ati
le Burundi c'est un pays incroyable vraiment. Ego kuvuga barashimye abana ati bwabo nica gihugu cy'u Burundi bamwe bamwe tutari tuzi kiriho kandi gifise ibintu byiza byo kurata. Nize ntambamye wovuga wewe washoboye kubona kugira ngo ntushobore kuronka ico kibanza cyane. Bon, sinovuga ko hariho intambamyi zikomeye cyane ariko novuga yuko muri iyo ugiye mu makompetisiyo nk'ayo aba ari amakompetisiyo akomeye cyane kandi utegerezwa kuba uri prête nawe muri byose. Jewe nkanje ko yari rya mbere novuga yuko intambamyi zabaye ari kugira kumenyerana n'abandi, kumenyera imico yabo, kumenyera imico yabo nuvuga ko ari byo byagoranye kuko usanga bafite imico itandukanye, usanga atari imico uba usanzwe umenyereye. Yego nuvuga ko kumenyera imico yabo ari byo byagoranye mugabo si cyane kuko uri kura ubana n'abantu uramenyera. Yego twabanye 2 semaines zose c'est suffisant, naragenda ndamenyera buke buke. Ariko nyine nibaza ko haba ari mu kandi n'akarusho ko kwiga imico y'ahandi hantu. Yego bafise novuga ko bafise imico nayo nyine iri interesse. Yego nk'ubu unye wewe bishitse ugasubira ukitaba ihiganwa nk'iryo ubona wo kwitegura gute kugira ngo ushobore kuronka ego userukira Burundi igihugu cy'u Burundi kiboneke mugabo kiboneke nko ku yindi ntambwe ushobore kuba uwa mbere ushobore kuronka ikibanza ca mbere. Yego mu kwitegura novuga ko no kwitegura na cyane mu buryo materiel. Uvuze materiel cyazovuga nko kuri costume nationale. Yego novuga ko kuri costume nationale ijya anya na novuga ko nayiswe costume yo muri Eden. Costume yo muri Eden ko nayise ariko ubukurikira nkazoja muri competition. Novuga ko costume nationale izoba ari nziza yakaranga iriko amaculture yose y'Uburundi yose ukayitegura ku buryo ibiriko novuga ko ariko izo ari costume y'Uburundi nyene yo muri Eden kubera iki hariho abatabitahura yo muri Eden kubera iki nayise yo muri Eden kubera igihugu cyacu Burundi igihugu c'amata n'ubuki cyo bose barakizi igihugu c'amata n'ubuki. Ikindi naco mukuru w'igihugu cyacu Burundi yavuze ko tuba muri Eden. Naye nashatse kuja muri iyo cadre nyene yari yavuze nashatse kubishiramo nyene byose kubera ndamushimira cyane yateye yuko ari umugenzi w'abajeune nanje rero kubona yuko ari umugenzi w'abajeune nashatse kumunezeza abone yuko abajeune biwe abajeune bo mu gihugu ciwe no nyene bari active kandi byatumye tudevelopa muri twebwe un esprit de créativité nka je par exemple naragiye muri competition ikomeye nk'iyo onye kubera gusa akajambo yavuze yuko ari umugenzi w'abajeune yabahamagariye. Yego yaduhamagariye gukora abahagurutsa gukora. Yego kandi byadufashije cyane byaramfashije cyane gose. Naho nyine nagomba cyenda kubaza hariho abakobwa usanga bafise impano nyinshi mugabo bakaguma bigunze binyegeje batumva ko bashobora kuzishira habona wewe ushobora kubahanura iki? Nashobora kubahanura yuko impano zanyu zirakomeye kandi mu gihe Imana yazibahaye kugira muzikoreshe ntiyazibahaye kugira muzijyanire. Novuga ko mwohaguruka namwe bwe mugakora mukunda murafise amaproje yo muri izo ngabire zanyu murashobora no kuzifashisha abandi. Ingabire zanyu zirashobora gufasha ibibabi wanyu zirashobora gufasha le pays même kuba développer nka jewe par exemple ntanga par exemple jewe ko je byafashije cyane kubwiwawe nyine wa nashoboye kuja muri competition ya Miss Universe kubera gusa abavyeyi banje bandekuriye kwerekana ingabire zanje mfise zose barabindekuye noca mvuga no ku bavyeyi yuko abavyeyi nabo nyene boreka abana babo ingabire zabo zikaja habona zikaja ahantu nyene bose bazibona zikaja hejuru cyane kugira ngo igihugu cyacu kizoshobore gutera imbere kuko ashobora gusanga ufise talent ikomeye cyane nuko usanga urayijyaniza urafise impano mugabo usanga urayijyaniza ivyo navyo si vyiza. Imana yarayiguhaye kuyikoresha n'Imana birayibabaza kubona ingabire yawe yaguhaye uyijyaniza nayo nyene ibishaka uhaguruke uyikoreshe kugira ngo ushobore gufasha kuko iyo ufashije nawe urabihemberwa. Warabonye ingene abarundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho witabiye iryo higanwa bakwakiriye. Yego. None wewe intererano ya diaspora
muri rusange kugwaruka ubona ari iyihe? La diaspora. Merci encore Kwanza. Merci encore ko mwarafashije cyane. La diaspora naho benshi badakunda kuyibona canke badakunda kubona yuko iri active. Je nabonye ko la diaspora iri active. La diaspora irafasha cyane. La diaspora iritabira ibikorwa byose byiza cyane na cyane cyane ari ibikorwa byo gupromotinga le Burundi parce que c'est la diaspora du Burundi. Navuga yuko la diaspora du Burundi irakora kandi irafasha. Wewe warabonye ingene wakiriwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo Johannesburg ugiye kwitaba rijya higanwa, abarundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo, diaspora y'u Burundi muri rusange ubona ishigikira gute ugwaruka mu Burundi? Navuga ko la diaspora du Burundi irashigikira cyane ibikorwa byose bijanye no guteza imbere u Burundi kandi irashigikira peu importe ibikorwa byazo byose irabishigikira. Hajeho naraje kuraba la diaspora ndabitura ndababwira ibyo ngiranjemo, ndababwiye ko ngiye muri competition ya Miss Universe, baranyakiriye cyane baranyumviriza kandi bashobora no kumfasha. Hama la diaspora nayo yari hariya muri South Africa yaranyakiriye neza cyane kandi ndabishima kandi ndabashimira ko mwaranyakiriye neza. Higishikayo narakiriwe ndi muri Kimberley ndi kuri stage ndumva yuko republike ya Burundi y'abarundi ariho bari babona umwana wabo w'u Burundi. Ego narayumvise vuga ati merci beaucoup. En tout cas barampaye confiance ndi kuri stage, barampa confiance hamwe nabo twari twajanye bose bamva barakominduru ku buryo n'abariyo bavuga ati c'est quoi ça, c'est quoi ce pays. Urumva baratangaye gose nawe bigasha biguhimbuka. Ego byarampaye courage ikomeye cyane. Unye hari ico usaba muri rusange? Ego ibikorwa birabandanya na cyane cyane ngaha mu gihugu canje cy'u Burundi. Ibikorwa birabandanya ubu vuba, hari ibindi bikorwa ntekanije gukora kandi muzobibona, kandi ndasaba la diaspora yuko yobandanya inshigikira kandi ikabandanya imfasha cyane nkuko yabikoze bya mbere kandi ndacayishimira sindaheze. Yego navuga yuko yomfasha ibikorwa biri imbere kuko ni byinshi cyane. Ndashafise undi mwaka wo gukora, ndashafise n'indi titre yo gukora, ndafise titre zibiri, Miss Universe Burundi muri Burundi na Miss Together for Life Global muri Burundi. Miss Together for Life iriko nayo irategurwa vuba cyane. Iyo onya mperuka gutorwa vuba. Yego natowe muri juillet. Merci. Haracasigaye ayandi mezi yo gukora kandi muri ayo mezi ibikorwa bitegekanijwe ni byinshi cyane. Ego ruvuga yuko mu bikorwa nzokora peut-être nzokifatanya na la diaspora ibinkundi kandi izo bikoze cyane. Nuko rero Miss Dilla reka tugushimire cyane gose kuri uyu mwanya tumaranye muri kino kiganiro. Mbere tunakwipfuriza gutera uje imbere bakunzi ba Dikobu TV. Reka namwe bwe tubashimire ingene mukurikirana ibiganiro byacu, tubamenyesha yuko ari na hano tuciye turangereza kino kiganiro mu bandanye mihimbarwa n'ibiganiro Dikobu TV.